Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi twabateguriye amakuru ahambaye ari kuvugwa mu gisata cirebana n'ubutungane aho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gukora impinduka zikomeye cyane kugira ngo arebe ko igisata kijanye n'ubutungane cyagenda neza kuko murazi neza nyine ko igisata kijanye n'ubutungane cyapfuye muri no minsi ku buryo na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe avuga ko igisata kijanye n'ubutungane cyapfuye ngaha mu gihugu c'u Burundi akavuga ko agiye kukifatira mu minwe murazi nyine ko yaraye akuye Sylvestre Nyandwi ariko amakuru menshi atandukanye ariko aradushikira nuko yaba agiye kwinjizwa ibohero akabazwa ku byaha bitandukanye yakoranye n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni turaza kubashikiriza amakuru yacu twabateguriye turaza no kwabwira kandi ko Domine Banyanyimbona nawe yaba agiye kubogozwa mu mabanga nawe agapfungwa kuko amabi menshi yagiye akorwa ngaha mu butungane yose yagiye yarorera kandi ntagire icyakora ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yafashe ingingo ihambaye kuba yamukura mu mabanga kuko abona ko ataco ariko aramara ngaha mu butungane mu gihugu c'u Burundi nabyo byose twabateguriye turashikirizamo n'amakuru yacu wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta cindi niba utarapyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo ubwo Perezida Ndayishimiye n'umushiranganje Domine Banyanyimbona babona kumwe ibibazo by'ubutungane oya namwe ni mumbarire uwo mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yibye ikibazo amenye amabanga y'akazi aho umwarimu asambanya umwana bakaca bavuga ngo uwo mwana niwe yari mwikosa none sibyo ndiko ndibonera ubu nyine kubera iki mudaca mutanga imihoho iyo mubonye ko mutabishoboye kubera iki nyine mudatanga imihoho mu gihe mubonye ko mudashoboye gutunganiriza abene gihugu Perezida Ndayishimiye Karusi ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 aho yavuga ko nyine ari akamaramaza kubona abacamanza bize amategeko bavuga ngo umwana wibye ikibazo ngo yamenye amabanga y'akazi akavuga kandi ko bibabaje kubona umwigisha ashorashuza umwana ajejwe kurera bigahinduka umwana ariwe bafashe bagapfunga aho kugira ngo bapfunge uwamushorajuje ibyamuteye agahinda gakomeye cyane akabona ko abantu bakoze ibara nk'iryo bakwiye guhita batanga imihoho bagashaka ibindi bakora kuko ibijanye no gutunganiriza abanyagihugu ntago babishoboye ibyo ni Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze naho umushiranganje Domine Banyanyimbona nawe yavuze amajambo ateye ubwoba kandi nateye isoni bigaragara ko anyuranya na Perezida Evariste Ndayishimiye wabona ko nyine nta kibazo kigeze kiba ahubwo habaye agasamazi gakeya ibyababaje abanyagihugu batari bake ibyo twabonye nuko mu ngingo bafashe gakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo basamaye rero twabahaye impanuro ko atangingo y'ubutungane nimwe yosubira gufatwa habaye agasamazi umushiranganje Domine Banyanyimbona mu Kirundo ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 nukuri ngo habaye agasamazi ariko akabona nyine ko nta nikosa rikomeye ryabaye mu gihe umwana yafashwe agapfungwa kubera ko yari yitwariye umuyobozi w'ishuri kubera ko yashaka kumushurashuza ibyababaje abanyagihugu batari bake bakabona ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari agahomera munwa uwo munyeshuri Christelle Ndayishimiye atabona Perezida Evariste Ndayishimiye ngo amupfunguze ubu ngubu aba ariko avundira mu munyororo ariko Domine Banyanyimbona we akabona ko atakosa ryabaye mu gihe n'umurezi yagirizwa kumushurashuza wenyine ntacyo yabaye ahubwo yabandanije imirimo yiwe nk'uko bisanzwe aya majambo ya Domine Banyanyimbona yakiriwe nabi cyane maze yaciye iminsi 2 urubuga rwa Twitter rw'ubushiranganje bw'ubutungane ruca rwandika kwa 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 ko abo bacamanza bo mu Kirundo bahagaritswe mu kazi amezi 2
ishavu Perezida Ndayishimiye yerekanye inyuma y'akarenganyo kakorewe umunyeshuri Christine Ndayishimiye mu Kirundo iratandukanye rwose n'amajambo ya Domine Banyanyimbona yivugira iby'agasamazi. Ako gasamazi gatuma umucamanza yize amategeko yibwira ko umunyeshuri yamenye amabanga y'akazi, ubwo siko gasamazi umushikiranganji agendana mu mabanga ajejwe, ubwo siko kamutuma abantu baheza iminyororo akaguma abapfunze, ubwo siko gatuma aguma apfunze Christian Butoyi kandi azi neza ko atari we yishe ababikira mu Kamenge. Buno bushikiranganji burakwiriye kuronswa umushikiranganji atagira agasamazi nk'ako kose. Urwego rw'ubutungane rukeneye impinduka zikomeye cyane nk'uko nyine na Perezida Evariste Ndayishimiye yabitanguye nyine agatangura kugira ibintu ahinduramo. Ariko mbere y'uko tubandanya amakuru yacu arabana n'ibiriko birakorwa mu butungane, tubanze twashikirize ino nkuru y'umubabaro iriko iravugwa kumenyesha amakuru Floriano Irangabiye aho arwaye cyane akaba agiye no gupfa. Umubyeyi wiwe akaba ariko aratabaza ati basi bamuhindurire ibohero bamuzane i Bujumbura kuko ahantu ari arabangamiwe cyane kubera ko nyine asanzwe arwara indwara ya sima ku buryo ibohero arimo ririko riramubangamira kandi akaba nta n'umuvuzi ariko araronswa ukwiriye kuko nyine aho afungiwe ntawuhari. Tabara Floriano Irangabiye amagara yiwe yifashe nabi cyane. Umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye aragwaye asanganywe indwara ya asima. Ibohero rya Muyinga riri ahantu hakanye, igice Floriano apfungiwemwo gihurirana n'ibyotsi. Ibyo byose birabangamiye cyane ubuzima bw'uyu mukenyezi. Umuganga yaheruka kumwandikira ko bikenewe ko akurikiranwa n'umuganga w'umuhinga, uwo nawe ntawuriyo imuyinga. Mu ijoro ryakeye amagara ya Floriano yarabangamiwe rwose kugeza aho abo bapfunganywe batabaza. Floriano arafise ingorane yo guhema, bwakeye ameze nk'uwarabye. Umubyeyi wiwe aratabariza umwana wiwe ngo bapfume bamuhindurire ibohero aje i Bujumbura hashushe kandi ho byoroshe kuronka abaganga b'abahinga. Muri myandagaro iza Floriano Irangabiye azoba kwije umwaka apfungiwe ubusa. Uyu mumenyeshamakuru yagirizwa icaha cyo kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi, icaha kitagira icemezo. Leta y'u Burundi ifise iyihe nyungu mu kurenganyo gakorerwa uyu muvyeyi? Leta ifise iyihe nyungu mu gupfungira kure y'umuryango na kure y'abaganga bagomba gukurikirana ubuzima bwiwe? Nyine nk'uko twababwiye mu ntango z'aya makuru, Sylvestre Nyandwi arashobora kwinjizwa ibohero kubera amanyanga akomeye cyane yakoranye na Generali Arengiyome Bunyoni, kuko nyine ari no mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ihambaye yo kumukura mu mabanga kuko yabona ko hari ibintu byinshi azangiza muri dosiye y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, kubera ko hari amabanga menshi bari bafitanye kandi hakaba hari n'ubusuma bwinshi bakoranye. Barishe ubutungane bw'u Burundi. Hari benshi bibaza impamvu Perezida Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Evariste Ndayishimiye yararize imbere y'abakorera mu gisata c'ubutungane ku izina ry'abanyagihugu bose, ariko nta cahindutse uretse ko nyine ejo yabogoje Sylvestre Nyandwi kandi nyine akaba ari muri abo bari barishe ubutungane bw'igihugu c'u Burundi, akaba ari no gushaka kumwinjiza ibohero. Mu majambo yavuze mu nyuma inshuro nyinshi cyane yaridogeye abacamanza naho nyine nta cahindutse. Ejo bundi ho yavuze ko agiye kugendera amakomine yose y'igihugu mu gikorwa cyo gushira mu ngiro imanza zaciwe ariko ntizishirwe mu ngiro. Abanyagihugu barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Mu ndwi iheze twarabajije kuri uno mboneshakure umushikiranganji babona atacu yamaze mu myaka 3 y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Abarenga 80% bavuze Domine Banyanyimbona arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane. Benshi bavuga ko batabona akamaro k'uwo mushikiranganji. Ku mutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu, uretse ko umwe yaraye avuyemo. By'ukuri abahagarariye akarenganyo kurusha kabera mu butungane.
bakiri muri ayo mabanga bose nta butungane abanyagihugu biteze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo nziza abanyagihugu bashimye yo gukura Sylvestre Nyandwi, arakwiye no gufata ingingo nayo yo gukura abandi basigaye kuko nabo nyine barishe butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Domine Banyanibona umushikiranganji asinziriye. Igenwa ryiwe nk'umushikiranganji w'ubutungane muri Munyonyo 2021 ryakurikiwe n'umuriro warigise ibohero rikuru rya Gitega. Umuriro bamwe bita isanganya, abandi bemeza ko wateguriwe mu iperereza ry'u Burundi. Domine Banyanibona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri by'abahitanywe n'uwo muriro. Mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi. Nta matohoza nyirizina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega. Kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganji ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe. Abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekurwa. Mu kiringo ca Domine Banyanibona abanyororo bamwe baraheza iminyororo ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe. Kubona aguma apfunze Christian Butoyi kandi bizwi ko arenganywa ni akamaramaza, ni ugutukisha igihugu. Inzirakarengane zihorwa ibyiyumviro bya politike zibandanya guhashwa n'ubutungane atwara, mu gihe abakora ibyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa. Amamiliyaridi yahawe ngo yo gushira mu ngiro imanza zaciwe ntaco yamaze kugeza ubu. Umukuru w'igihugu avuga ko azobyikorera. Domine Banyanibona asa n'umushikiranganji atabaho kandi ataco amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, nawe arakwiwe gukurwa mu mabanga. Igenwa ryiwe ryoba ryavuye mu gikorwa gikomeye ca Aimé Laurentine Kanyana na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi babona ko umushikiranganji Jeannine Niyibizi yari abangamiye inyungu zabo. Amakuru dukura mu bategetsi benshi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga amanyanga Kanyana na Nyandwi boba barakoze mu manza zatuma amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cane, maze bo bakabyungukiramwo amahera menshi cane. Abo bakozi bavuga kandi ko mu bihe by'ibigongwe by'umukuru w'igihugu hari benshi barekuwe barishe amafaranga. Umushikiranganji Jeannine Niyibizi yoba yari abangamiye cane iyo ngendo y'amanyanga, ari naho hakozwe ibishoboka byose agadodoberezwa ku mukuru w'igihugu, ku mufasoni w'umukuru w'igihugu, ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo bya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu, ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe gushika Jeannine Niyibizi akuwe, maze hagenwa Somambike wa Kanyana na Nyandwi. Umushikiranganji Domine Banyanibona adakuwe nta butungane buzokira mu Burundi. Sylvestre Nyandwi wari umaze imyaka ishika muri 7 ari umushikizamanza mukuru wa Repubulika. Sylvestre Nyandwi yaramaze imyaka 7 ari umushikizamanza mukuru wa Repubulika kuva muri Myandagaro 2016. Numwe mu bashirizamanza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'u Burundi. Amabi yakoze yoja mwihiganwa n'abashirizamanza bo mu mwaka w'1972. Kwagiriza ibinyoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atabyemezo afise, gufata amatungo y'abahunze atarubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gupfukira ibyaha bikorwa cane nko gukandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gupfukira ibyaha byo gufata abakenyezi ku ngufu ku bw'imvo za politike, gupfukira ibyaha byo kuboreza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza agahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo, n'ibyo byaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka 7 amaze mu mabanga. Umuntu nk'uyu arakwiye gukurwa mu mabanga, agaca yinjizwa ibohero, akabazwa ku byaha bikomakomeye yakoreye abarundi. Muri no minsi amakuru menshi turiko turaronka aravuga ko Sylvestre Nyandwi yaba agiye kwinjizwa ibohero, nawe agapfungwa akabazwa ibyaha bikomakomeye cane, kuko hari n'amanyanga akomeye cane yakoranye na General Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ihambaye yo kumukura mu mabanga, akabona ko agomba no kumugeza imbere y'ubutungane kuko aravugwa mu mabi menshi atandukanye.
Emmanuel Gateretse umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Emmanuel Gateretse arongoye sentare ntahinyuzwa kuva muri Munyonyo 2019 worondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yomwita umugabo niyo. Iwe ntihahambaye amategeko mu rubanza, hahambaye ico abatware bashaka. Numwe muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Mu rubanza RPC ijana yaciriye abaharanira agateka kazina muntu, abanyepolitike na bamwe mu basirikare yarerekanye aho ahageze mu kuba niyo. Urwo rubanza ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya 23 kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020 waruteganijwe. Yavuze ko azarusoma ku 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020. Ngaho ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri 2021 kubera bwaca hatangura ibiganiro by'ubumwe bwa Buraya na leta yategetswe na Alfred Innocent Musiremwe yatwara iperereza mu gihugu hagati gusohora ibihano by'abari muri urwo rubanza. Nuko umugabo muzima asohora urubanza rwitwa ko rwasomwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020 kandi bitarabayeho. Ahanisha munyororo w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yabo yose abantu bashika 24 aterekanye umwe wese ico yakoze. Twarasabye dosiye zacu ntiyigeze aziduha. Umushikirangamanza yagiye kubaza dosiye ya Honorable Moise Bucumi yahaswe guhagarikwa. Dosiye yose bizwe mu biro bya Emmanuel Gateretse. Yarakwankiye no kuguruza umuntu akora ibintu nk'ibyo bigenda gute ngo agume ariwe ahagarariye ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha rero abanyagihugu batari bake baribaza niba n'abangaba bagomba gukurwa amabanga kuko nabo nyine barishe butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi ari domine Banyanibona. Abanyagihugu babona ko atakintu kimwe amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakabona ko na Emmanuel Gateretse nawe akwiye gukurwa amabanga, ariko nyine nyuma yo gukurwa amabanga bakabazwa ku byaha bikomeye bagiye bakora mu butungane ndetse n'ubunyonyezi buhambaye bavugwamwo bwagiye buraba mu gihe nyine bari bashijejwe ibisata bijanye n'ubutungane. Amakuru menshi yarerekana ko Sylvestre Nyandwi yabagiye gushikirizwa ubutungane amaze akisigura ku byaha bikomakomeye abarundi bariko baramwagiriza ko yabakoreye ndetse n'amanyanga yagiye arabera mu gisata yarajeje c'ubutungane, kandi ibyo byose bigakorwa arorera atacamira. Amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza kugira ngo tubashikirize umwanya n'umwanya, bifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta cindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko kuvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.